guma muri Yesu kandi n'amajambo yiwe agume muri wewe. Kuvuga ngo naramwakiriye ntibihagije ugaca wigira iyo hanze mu bindi bitandukanye. Oya, tugume muri Yesu ariko kandi ijambo ryiwe rigume muri twebwe. No kuvuga turisome. Uretse ijambo dusoma turyumvirize mu makoraniro atandukanye aho bavuga ijambo ry'Imana, turyumvirize umwemwe ku maradiyo, ku mateleviziyo, mu ma WhatsApp, ariko twongere tunasome, twisomere twebwe nyene. Hanyuma ivyo nibive muri twebwe bigume muri twebwe. Ko ivyo dusaba tubisaba mu izina rya Yesu tukabihabwa, ariko yasize abwiye abigishwa biwe aravuga ngo ico muzosaba cose mu izina ryanje nzokibaha, kugira ngo izina rya Data rishemagizwe. Kuguma muri Yesu nico cyambere dusabwa. Numuveko, gumamwo niho hari akaruhuko, gumamwo niho hari inyishu, gumamwo niwe akiza, gumamwo ntumuvemwo, ntuze wihebure. Ukaba ugwaye igihe kirekire ntiwihebure. Hariho uwagwaye batubwira muri Bibiliya yamaze ku kizinga Betesida imyaka 38. Wewe ushobora kuba utaramarana iyo ngwara imyaka 38. Uwo Yesu yarahamusanze avuga ijambo rimwe amubwira ngo ikorera ikirago cyawe witahire. Aca arataha, ataha akize, ataha bohotse amaze imyaka 38. None wumva wova muri Yesu ukaja he ko ari wakiza? Ijambo ry'Imana tugumye muri ryo riraduhana, rikaduhanura, rikadutunganya, rikadutoza indero. Kandi dutunganye tugatozwa indero, nta kabuza tuzokora ivy'Imana igomba, kuko ijambo ryo ritubwira ivy'Imana igomba hanyuma tukabikora. Rero burya vyose vyugariye ngaho kuguma muri Yesu, ijambo ryiwe rikaba muri twebwe, naco tuzomuburana. Yaciye avuga ngo musabe ico mugomba cose, n'akazi n'iviza ukeneye niyabona bikwiriye kujayo azobiguha. Mugabo reka gukurikira abandi, ureke kwigana abandi, usabe Imana, kuko yavuze ngo tumusabe ico dushaka cose azokiduha, kandi acaduha ibihuye n'ivyo agomba. Ushobora kuba waramusavye ntaguhe, aha ugaca umbwira ati urabesha, canke Imana yarabeshe, canke Yesu yarabeshe, ntavyo atanga. Nagira ndakubwire ngo arabitanga, duha ibihuye n'ivyo agomba. Ni wamusaba ibintu akabona ntibihuye n'ivyo agomba, akabona n'ibintu bitokugirira ikimazi, ntazokwirirwa arabiguha, ntiyirirwa arabiguha. Ariko umusabye ibintu ugasanga bihuye n'ivyo agomba, nukuri arabikora. Twereka kudukorera ivyo tumusabye ni kuneza yiwe, kugira ngo izina ryiwe rishemagizwe, izina ryiwe rishigwe hejuru. Hanyuma aravuga ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije. Kandi yadutoranirije iki? Yadutoranirije kwama ivyamwa bihoraho. Aha haruguru havuze ngo ugumye muri we yama ivyamwa. Yadutoranije kugira tugume muri we, hanyuma duce twama ivyamwa, atari ivyamwa bishira, atari ivyamwa vy'akanya gato, ariko ivyamwa bihoraho. Twama ivyamwa kuzoshika tugeze mw'ijuru.